inawezekana. Kwa mfano kama nilienda Burundi nikafanya nyimbo na msanii mmoja anaitwa Lolilo. Msanii mkubwa sana Burundi. Mimi nilifika niliogopa. Sababu nilifika nikajiona mimi ndio international nimetoka pale, lakini nilitokea nikienda nayo jamaa sehemu. Watu wanapiga Lolilo, unaona jamaa ndele zake kule za Burundi. Yeah. So akaniandikia nyimbo mimi nimeimba Kirundi huko. Buri muntu wese yokwishimira ko badufise umuririmbyi w'ibihe byose nk'uyu. Uyu anezeza abantu bose muri rusangi, abana, abasore, inkumi, abagabo, abagore ndetse n'abasaza. Abicishije mu ndirimbo ziwe z'akanovera yamye asohora kuva kera. Uyu yatumye benshi bakunda umuziki, abandi batangura kuririmba kubera we. Igikundiro yamye afise kuva kera ndetse na n'ubu byo ntibishidikanywaho. I was, I am, and I will be this what you I deserve respect. Uwo buriwe wese aho woba uva hose mu muji downtown canke se hiyo mu misozi mu Ruyivyi canke se Nyamasaka, ukaba ufise amaso abiri ndetse abona neza cyane, ariko ukaba utoshobora kubona ico uyu mugabo yamariye umuziki ndundi. Byukuri wowe ushobora kuba ufise ikibazo. Je suis sans mémoire, je n'ai plus d'espoir, tel le sujet de mes victoires. Uyu ni wa wundi ashobora kuririmba uretse n'abantu n'inyoni ubwazo zigatuza zikamwumviriza. Uyu mugabo abitonze bagafata akanya n'agatebe bakamwumviriza, birabagora kumugereranya n'abandi baririmbyi bo ngaho iwacu mu Burundi, ndetse ivyo ababizi barabizi. Twe tuzi ivyo uyu mugabo yamariye umuziki ndundi, dushimira Imana kuba tumufise. Uyu mugabo yakoranye indirimbo n'umwe mu baririmbyi ba mbere muri Afrika bafise ababakurikirana ku rubuga rwabo rwa YouTube gusumba abandi. Uyu mugabo yakoranye indirimbo na Chief Executive Officer wa WCB Wasafi kuva mu gihugu ca Tanzania. Uyu yakoranye indirimbo na Diamond Platnumz zigera kuri 2, ndetse imwe muri zo ndirimbo ikaba ifise n'amasanamu. Uyu muririmbyi wacu w'ibihe byose yakoranye indirimbo na Alikiba, indirimbo zigera kuri 2, ndetse zose zikaba zifise ndetse n'amasanamu. Imwe ikaba yitwa Maneno Matamu, ndetse iyindi ikaba yitwa Magic Mirror. Yakoranye indirimbo kandi na Professor J kuva mu gihugu ca Tanzania, akorana indirimbo na Mr Blue, akorana indirimbo na TMK One Family, ndetse n'abandi baririmbyi bakomakomeye bagiye batandukanye. Uyu mugabo aha ku butaka bw'u Burundi mu baririmbyi niwe muririmbyi amaze gukora clip video nyinshi cyane gusumba abandi baririmbyi bose bo ngaha iwacu mu Burundi. Uretse n'ivyo gusa, ndetse uyu mugabo niwe mugabo wa mbere ahi iwacu mu Burundi yatanguye gukora clip video mu bibanza bigiye bitandukanye. Uyu mugabo niwe amaze gukora ibitiramo byinshi hanze y'igihugu. Yo amaze gukora igitiramo mu gihugu cy'u Rwanda, Paris mu Bufaransa, hariya hose yaragiyeyo, England, Belgique, Sweden, Italy, Canada, Congo, mu gisagara ca Dubai ndetse n'ahandi agiye hatandukanye. Uyu mugabo yagezeyo, nawe muririmbyi kandi wa mbere ngaho iwacu mu Burundi, amaze gukorana n'abandi baririmbyi benshi cyane bagiye batandukanye gusumba abandi, afise kolabo nyinshi cyane gusumba abandi baririmbyi bo ngaho iwacu mu Burundi. Niwe muririmbyi wa mbere ngaho iwacu mu Burundi amaze guhabwa certificate n'uwahoze ari umukuru w'igihugu. Ndakwibutse ko ico gihe byari bivuye ku ndirimbo yiwe nziza cyane yari yakoze, indirimbo yari yitwa Reka. Ndetse n'ivyo vyatumye uyu mugabo afata indege ku nshuro yiwe ya mbere akaja ku mugabane wa Burayi, bivuye kuri iyo ndirimbo nyene yiwe nziza cyane yari yakoze muri biriya bihe. Indirimbo z'uno mugabo ni nk'igitabo buri muntu wese yo kwicara hasi agasoma, bukira ndetse bukongera bugaca, imisi ikagenda ndetse n'imyaka ikagenda. Mu nkundire kuri uyu munsi wa none turebere hamwe bimwe mu bintu dukwiye kumenya kuri uyu mugabo, kuri uyu muririmbyi w'ibihe byose gahi wacu mu Burundi. Bujumbura, Butanyerera, Buhumuza, Burunga na Gitega, nibaze ko muri kunyumva neza cyane 5 kuri 5. Umuja w'Imana wanyu ndacafise akazi gakomeye ko kubamurikira ndetse nanabamenyeshe ivyo mutigeze mumenyeshwa.
mutuze uwanyu ndahari, amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze kugira ibihe vyiza, mwe mwese mwahisemo neza mukadukurikirana. Iyi ni ABDISH Empire, ndetse niyo yama yabateguriye buri munsi 5 kuri 5. Call me ABDISH, the king of animation. It's animation time. Mwahisemo neza, ikaze. Bombardimenti, intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough variant, the one and only, I'm special weapon Raitizu. I don't care who is doing better than me, I'm doing better than I was last year. It's me versus me. What I'm looking for is what I pick your own dreams and I go after them. So that one day when sense reality, you were the first one to notice. If you love my loves you too, if you don't, I don't care. Never stop when I'm tired, I stop when I'm tired. So may you want to become something big in town. Reka mbanze ndagusaba amasegonda agera kuri 3 gusa. Mbanze ndagusabe urabe ahantu handitse subscribe cyangwa se sabone, uhavyonde kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibizose biragucika. Yegereza ugatebe cyangwa se ugasonga bugarika kuri hafi. Undi nanje nze tugende. Mito Favola Epopea, the legend Lolilo Simba, Nari rugamba cyambara Burundi. Mzizi wajiwe uyo. Uyu mugabo amazina yiwe nyakuri bamwita Nzeyimana Nasor. Uyu yavutse itariki 12 ukwezi kwa 12 guhereza umwaka w'igihumbi 1987. Uyu yavukiye mu Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo birumvikana turi ahi wacu mu Burundi. Amashuri yiwe y'intango yatanguye kuyigira mu Gatsinda. Ubwo birumvikana ni mu ntara ya Ngozi. Amashuri yiwe rero yayamariye kuri Malkazi aha mu gisagara ca Bujumbura. Yize scientifique iyo ni mate physique. Uyu mugabo yize no kuri ADP, yiga kuri École Islamique, yiga kuri Komibu aha mu Nyakabiga. Amashuri yiwe rero yayaherejanye mu gisagara ca Bujumbura kuri Malkazi nkuko twavyumvisa. Uyu Nzeyimana Nasor, papa wiwe ndetse uyu muvyeyi Imana ikomeze kumuzigama mu kuboko kwayo kw'iburyo, yitwa Salom. Hama mama wiwe yitwa Rahma. Nzeyimana Nasor yatanguye kuririmba neza na neza mu mwaka w'ibihumbi 2001. Reka tube dusubiye inyuma gato. Nzeyimana Nasor amaze imisi mike avutse, umwe mu banyamiryango yiwabo yamutaziriye Lolilo, intali. Abana rero bo ngaho muri ako gace kubera ko batari gushobora kuvuga Lolilo, baca bazabo barivugira ati Lolilo. Izina Lolilo litangura nkuko, rikura nkuko, natwe kuri umunsi wa none turimenya uko nyene. Byavuye ku bana bakuranye bamutaziriye Lolilo, ariko we ubwiwe bari bamuhaye akazina ka Lolilo. Iyo ni intare. Lolilo Simba. Akanya tuvugana akaba yibitseho abana bagera kuri 4. Umwana wiwe wa mbere w'umukobwa yitwa Rahma, umwana wiwe wa kabiri yitwa Lolilo Junior, ndetse uyu naba mu Burundi, uyu aba hanze y'igihugu. Uyu mwana akaba ari umukinyi w'umupira w'amaguru, ndetse uyu yarigeze no gukina muri kade cyangwa se mu kipe ntoya ya Chelsea ubwo duherereye mu Bwongereza. Ndetse uyu mwana we yambara nimero 10 mu mugongo. Abandi bana babiri b'abahungu yabavyaranye n'uw'igikundiro, umugore wiwe akunda cyane gusumba ibindi bintu byose, yitwa Loliane. Abo bana umwe akaba yitwa Salom, uyundi akaba yitwa Sawal. Reka tubanze dusubire ku mwana wa mbere wa Nzeyimana Nasor cyangwa se Lolilo Simba. Umwana wiwe wa mbere yitwa Rahma Nasor. Uyu yavyaranye n'uwo bigeze kukanyuzaho cyangwa se n'uwo bigeze kuja mu mugenga w'urukundo azwi nka Chanela. Reka tubanze tumenye ukuntu Lolilo Simba yaje guhura na Chanela cyangwa se Shani Queen. Reka dusubire mu bihe vya kera. Uyu rero amazina yiwe nyakuri bamwita
Gitale Chanel Amonia. Uyu twe tumuzi nka Shani Queen. Uyu rero yatanguye gutamba muri groupe yitwa Peace and Love mu mwaka w'2002 afise imyaka 14 gusa. Hama mu mwaka w'2003 amaze kuva muri Peace and Love yaciye agenda mu yindi tiyo cyangwa se mu yundi mugwi witwa Cool Guys warigizwe n'abahungu ndetse n'abakobwa ndetse baratamvye birakomera ariko aho naho nyene ntiyamaze igihe kinini ko yaciye avamo aca agenda mu yundi mugwi witwa Lucky Boys ndetse aha bari kumwe n'abasosoke ndetse n'abandi. Mu mwaka w'2004 rero niho uyu Gitale Chanel Amonia yaza kubonana bwa mbere n'uwo twita Nzeyimana naso azwi ku izina rya Lolilo Simba. Uyu Lolilo Simba rero kuntu bahuye yari iriko ararondera abakobwa bo mutambira muri clip video yiwe, clip video yitwa Ubuzima. Uyu Gitale Chanel Amonia nyuma yo guhana Lolilo Simba akabimusaba, uyu Chanel ntiyazuyaje yaje kumwemerera. Hama Chanel aza gutamba muri clip video ya Lolilo yitwa Ubuzima, ariko iyi ntiyari ibaye indirimbo ya mbere uyu Chanel Amonia abonetsemo, yari ibaye indirimbo ya kabiri kuko indirimbo ya mbere yatamvyemo yari indirimbo ya Kidumu, indirimbo yitwa Nzokujana. Indirimbo rero ya Lolilo yari ibaye indirimbo ya kabiri uyu mwana wo mukobwa abonetsemo. Nyuma yaho rero uyu Lolilo Simba yaciye akomeza aba umugenzi wa Chanel, hama baza kumenyerana birakomera ndetse uyu Lolilo Simba aza kubwira Chanel ko afise ijwi ryiza ndetse arikoresheje mu kuririmba byo byiza cyane kurushaho. Uyu Chanel ntiyavyemeye ariko uyu Lolilo yakomeje kubimwumvisha. Uyu Chanel nyuma yaho yaje kuvyumva, hama baza kuja muri studio bakora indirimbo yabo ya mbere, indirimbo yitwa Maruhaha. Ndetse iyi ndirimbo baje no kuyikorera amasanamu. Iyi ndirimbo barayikunze, barayikunda, iravuzwa hirya iyo nino ndetse na n'ubu uyu mwaka turacayiceza. Nyuma yo gusohora iyo ndirimbo rero ikaza gukundwa na benshi, aba uko ari babiri bakomeje gufatana ndetse baza gukora n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye bazikorera hamwe ndetse urukundo ruza gukomera. Uyu Lolilo Simba na Chanel baza gufata umwanzuro ukomeye cyane, baje mu munyenga w'urukundo ndetse aba baza no kuronka umwana wabo w'umukobwa ndetse mwiza cyane, baza kumwitsa Rahuma Nasor. Ushobora kwibaza ati mbega ni kubera iki bamwise Rahuma Nasor? Reka dusubire inyuma gato. Mama wa Lolilo yitwa Rahuma, hama uyu mugabo we ubwiwe bamwita Nzeyimana Nasor. Rero yaciye afata izina rya mama wiwe aca afata n'indi zina ryiwe baca bayitamo kugita umwana wabo wa mbere, umwana w'umukobwa. Nyuma y'igihe kinini rero bari mu munyenga w'urukundo, aba uko ari babiri baje gutandukana. Reka rero tuze kuwasimbuye Chanel. Uyu bamwita Ingabire na Dolisette ariko twe twamumenye nka Loliane. Uyu bamaze kuvyarana abana bagera kuri babiri nkuko nabikubariye, abana babiri b'abahungu, umwe yitwa Salome ndetse n'undi yitwa Sawal. Ushobora kwibaza ati ni gute Nzeyimana Nasor yaje kubonana na Ingabire na Dolisette? Iyi ni ABDISH Empire. Kamaza nsome ku mazi ndaje mu kanya. Mwe mwahisemo neza. Reka gusubiza inyuma mu mwaka w'2003, mwaka w'2004, 2005, 2006. Uyu mugabo Nzeyimana Nasor Lolilo Simba yari ifise izina rikomeye cyane iwacu mu Burundi. Yariwe muririmbyi agezweho ngaho iwacu mu Burundi, niwe muririmbyi yakundwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, na cyane cyane ko uyu we yarizanye umuvuno wiwe yisangije, umuvuno wo gukora clip video zigiye zitandukanye ndetse nziza cyane. Uyu mugabo yarakunzwe ku buryo bwaho bari batanguye kumugereranya n'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane kuva mu gihugu cya Amerika, umuririmbyi yitwa Nelly. Uyu Lolilo Simba muri biriya bihe bamutazira Nelly wa Burundi bivanye n'ukuntu yambara ndetse yasa, abantu bakomeza kumugiranya n'umuririmbyi yitwa Nelly.
uyu rero yari ifise igikundiro gikomeye cyane. Uyu rero Ingabire na Dusize numwe mu bakuruwe n'ingabirano y'uno muririmbyi Lolilo Simba. Uyu Dusize numwe mu bakunda indirimbo za Lolilo. Ku nshuro ya mbere rero uyu Lolilo ahura na Ingabire na Dusize. Uwo munsi wari umunsi mukuru w'amavuko wa Ingabire na Dusize. Niho uyu Lolilo yaza guhura na Loliyane ku nshuro yiwe ya mbere. Kuva uwo munsi rero niho uyu Lolilo yaza gutangura kumenyerana na Loliyane. Ariko uyu Loliyane we yaratinya kuvugisha Lolilo, yatekerezwa kumukunda kubera ko yene muri biriya bihe uyu Lolilo Simba yari umuririmbyi agezweho. Rero baje kuba bagenzi, hama uyu Lolilo Simba aja mu bihugu vya Buraya, aho yamazeyo ndetse igihe kinini. Ariko amaze kugaruka mu gihugu ciwe cy'u Burundi basubiriye kubonana na Loliyane, ndetse aho niho inkuru yabo y'urukundo yatanguriye, na cyane ko uyu Lolilo yari yaramaze gutandukana na Chanela. Uko rero niko Lolilo yahuye na Loliyane. Uyu muririmbyi rero w'ibihe byose Lolilo Simba ntare rugamba cyambara Burundi, cyangwa se umwite muzizi wajiwe kubw'ibikorwa vyiza yakomeje gukora. Uyu muririmbyi amaze guhabwa ubushimwe bwiye butandukanye. Nko mu 2019 yahawe agashimwe ku ndirimbo yari yakoze yakunzwe cyane ivuzwa hirya iyo nino, indirimbo yitwa Guitar Song of the Year, ndetse ahabwa n'ubundi bushimwe bugiye butandukanye. Uyu no muririmbyi amaze kwigarurira imitima ndetse n'ibitekerezo vya benshi. Gukora cyane ndetse no kwicisha bugufi nivyo bintu bikomeza gutuma uyu mugabo akomeza gukundwa na benshi. Yakoze ibikora inka, akora indirimbo zitazokwigira zibagirana ku butaka bw'u Burundi. Yakoranye indirimbo n'abaririmbyi bakomakomeye nga muri Afrika, ndetse azunguruka mu bihugu bigiye bitandukanye agiye gutiramisha bariyo. Uyu rero ni artist of all the time. Mvuze ko ari umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane ngaho iwacu mu Burundi, aho sinoba nibeshi. Mvuze ko ari umwe mu baririmbyi b'icitegererezo, aho naho nyine sinoba nibeshe na gato. Nkuko bisanzwe ikiganiro ni animation time, naho iyi ni ABDISH Empire, niyo yama yabateguriye buri munsi 5 kuri 5. Reka ivya Lolilo tubiherahereza ngaha. Ndagushimira we tukabanye kuva ku munota wa mbere gushika aka kanya. Imana ikongereza imigisha, ariko ndagusabe kandi nimba utaracu na subscribe ifyondi kugira ngo ibiganiro nk'ibi nibisoze biragucika. Tubafitiye byinshi kandi tuzi neza ko ari byinshi mutazi, tuzi neza ko ari byinshi mutamenyeshejwe. Niyo mpamvu ABDISH ndahari kugira ngo ndabibamenyeshe. Ariko ndakwibutse kandi nimba hari ikintu wumva wovuga kuri Lolilo ukitubwire muri komantiri. Nanone kandi nimba hari wowe wifuza ko twakubwira amateka yiwe, naho nyine urahawe ikaze muri comment. Utibagira guconda like ndetse kwe na partage na mugenzi wawe ashikigwe. Reka tuze dusubire mu bindi biganiro bikurikira, ariko mwe mwahisemo neza. Ciao ciao.